Hi guys, j'espère ko meze neza cyane. Rero reka mbaramutse nanabaha ikaze abakunzi ba Black TV bagize sabone cyangwa subscribe, nizera ko mwese mumeze neza cyane. Kuri miko nitwa Ngabire Emmanuel Pablo nk'ibisanzwe, mugi nyuma ya kamera ho ari Kaze Obe Alba ariko adufasha kugira ngo bitume mubona uno muntu kuri screen za kamera zacu. Kamubwire yuko turi mu kigo cyangwa turi ku musenyi wa Eden Garden Resort, ahama hategurirwa imigwi serukira Burundi mu rukino rwa volleyball yo ku musenyi. Turi kumwe n'umumenyereza mukuru w'imigwi ibiri y'abahungu ikitegurira kuja mu nkino zo muri Maroc, ndetse kandi imigwi izoserukira Burundi mu iganwa rya volleyball continental senior champions mu bagabo ndetse no mu bahungu. Ariko tugiye kuraba imitegurira benye kiragenda, turabe mbega imigwi y'u Burundi ko yitegura gute, mbega abakunzi ba volleyball bo bamenye ko imigwi yitegura gute, eske imigwi yo ni yabande izotwagwa nabande. Katamu ikaze abanze idone ko twiyandetse anabaramutse. Mwaramutse, murakoze kandi kumpa kano kanya. Jewe ni Colonel de Police Cassien Kabura, nkaba ndi umumenyereza wa equipe nationale y'abahungu. Yo ni pere y'abahungu babiri ni bane, yego, kandi ni na directeur technique national à la Fédération burundaise de volleyball. Tsandeme ko mura mu myiteguro kipe zitegura kwanirwa abahungu ndetse n'abigeme cyo ndetse n'abafasoni, mbega imyiteguro imeze gute coach Kabura? Bo imyiteguro iri kigenda neza, iriyinga n'ijya kabiri twitegura, mugabo aho nuko twari tuvuye mu cyo bita circuit national, donc no kuvuga yuko abo bakinyi bari biteguye imbere, ubu twari two turabandanya kugira ngo tushire ko itavari rya nyuma kugira ngo performance turondera tuyishikeko. Nta kibazo na kimwe tufise kugira ngo ihangiro turishikeko. Imbere yuko dushikira urwego rw'abakinyi, twabonye abakinyi bari bageze final, harimwo uwahindutse gato muri team ya Dan ndetse na Fisto, ubu harimwo Dan na Diamere. Kubera iki yabaye impinduka? Habaye impinduka nka ico twita novuga mu gifaransa cyitwa decision stratégique. Okay. Kuvuga yuko Fisto yahora abana na Dan, ariko ntuze nawe yahora abana, Diamere nawe yahora abana na Ingambi. Donc abantu bahinduye equipe ni babiri. Okay. Mugabo nukugira ngo turabe bajya Diamere na Dan baregeranije imyaka, kandi tugomba ko bakina muri senior, kandi uravye urukino ngere barukina amanivo yegeranye. Okay. Cyo tugomba yuko nukugira ngo ama desequilibre yoba tubona nk'abafundi canke nk'aba autorité batwara volleyball, ko tugomba kwekilibra le niveau, hanyuma abantu bagakinana atanumwe ari kara ry'imitsi wundi. Duhere kuri ico nyene nk'umuhinga, ubona ukumenyerana kwa Dan ndetse na Diamere, ubona bimeze gute? Wanamaze kumenyerana? Abo bakinyi baramaze kumenyerana kubera nico gikorwa twari tuje gukora. Okay. Nico twihutiye gukora kugira ngo abo bakinyi batahora bakinana bagire enjeu synchronisé, bagira ama mouvement ari coordonné kandi synchronisé, mu kuvuga yuko umwe ariko akora ikindi uwundi amenya ati uyu nawe aza kureagisa gutya kuri stimuli zoba zimeze gutya. Okay. Twaragikoze rero nk'abafundi, ubu ni sawa, biratunganye. Inyuma ya zino nkino baduca babana ari aba partenaire uko nyene, ndavuga Dan ndetse na Diamere. Yego cyane. Ubwo rero urugero rw'ama equipe yose muri rusange aba team Bertrand ndetse na team Dan go rumeze gute? Abarundi bitega iki muri zino mugiye kwa muserukira undi muri Maroc? Wewe nk'umuntu uri kuri tele ubona rwego rwa rumeze gute? Bo ivyo tubona nuko amaniva yegeranye cyane, amaniva yegeranye cyane yayo mapera abiri, ariko ntuze equipe ya Ornel na Jean Bertrand iracari imbere gatoyi, ariko nko kuri entraînement yejo tuzoca twemeza neza yuko iyo equipe iri imbere canke ndindi ishobora kwitsinda, kubera ejo n'umunsi wa nyuma mu entraînement tuzoba a match arero tu kugira ngo tubone yuko bashobora gukonfirma yuko bari imbere canke bashobora gutsindana. Ariko byo tubona ubu kugeza ubu nyene nuko hari akantu equipe ya Bertrand na Ornel isumbije
iyo yindi ekipe. Aho kantu nyene tugahagaze ko ubwo si kubera yuko bamaze guseruka cyane gusumba indi ekipe nibo bakidufise neza ko bamaze gusohokera igihugu cyane ubwo sa kogeza experience nga coach nk'umuhinga. Urumva kubera babanye vuba bose barazi gukina mugabo babanye vuba. Okay. Turacari ko turagerageza ko byegerana cyane byo navyo birafata umwanya kugira ngo twinstalle les automatismes zibikogwa muri umwe wese birafata umwanya hari ibyo bamaze gufata mugabo tuzobandanya tubikora kugira ngo mu mwanya ukwirikira tubone yuko byamaze kuja mu murongo dukeneye ariko kugeza ubu uko bamaze kubikora turabona ko ata kibazo tuzobandanya. Mu ma ekipe 118 zo avuye mu bihugu 27 muri Afrika muramaze kuronka amakuru ingene bazokina bose cyangwa bazorepresenta avuga ati bose n'u Burundi bambaye amadarapo y'u Burundi muramaze ko ari amakuru maronka ingene bazokina ama ekipe abiri yanyu. Ama ekipe yacu abiri azokina yose. Cyose azokina yose. Yego azokina yose najya y'abakobwa azokina yose hanyuma muri reunion technique niho bamenya bati ama ekipe atonda gutya ama groupe baca bakonsite ama groupe hanyuma nyama groupe agaca kina kabanza gakina agatondekwa hanyuma kaza mu nyuma haza yari mafaze aza guhuza amagroupe yahuza n'ayabaya imbere y'ayandi komite zikibandanya kugezaho tuza kuronka ekipe zose zitonze uko zaje. Okay. Nk'umwe muhenga ari kuri tele ni giki n'ubuye butumwa uha abarundi bati je ndi kuri tele ndabona ugwe bano bakinyi abakunzi ba volleyball abarundi bose kuko iyi ni ekipe y'igihugu utanga ubutumwa bumeze gute ku barundi bushobora ko baremesha ko bazotseruka neza? Ubutumwa no ushobora kubarungikira nuko bo kwizera ekipe yabo ihagaze neza iri kikina neza kandi iri motive à l'entraînement. Okay. Kandi iri discipline rero kuyishigikira baka izogenda kubakinira kandi nta kitazokora. Okay. Kubera ibyo turabibonera muri entraînement ngene bitanga rero ntibashobora kwitanga muri entraînement muri match ngo bareke kwitanga kubera turubaka discipline tukubaka makarite physique technico tactique byo twarabikoze rero turizeye yuko dushitse hariya tuzorepresenta igihugu neza dukeneye ko badushigikira abadushigikiye abarundi bose. Okay. Mu abakinyi bamwe mwarimo barana muri projet ya Pepsi byo ntushaka gutuma we nka coach mwamenye cyane nshaka gufasha kugira ngo abakinyi sho kwamenya byisumbuye cyane. Bo abakinyi nahora ntwaye iyo projet Pepsi kandi turibaza no yuko izo bazogaruka twarasabye yuko botahura ibyabaye hanyuma bakagaruka tukabandanya projet. Okay. Hanyuma abakinyi narinda bazi ndazi ngene bakina kandi bari kuri nivo nziza cyane. Mbaho umushasha ajemo ni Dan nawe ndabona ko yadabutanyarutse. Rero tugira tuti dushigikirwe cyane kugira ngo dushike kwihangiro kandi tunezereze abantu bose bakunda umupira wa beach volley. Beach volley kano kanya navuga ko ni imwe mu championnat tubona ko ishobora gufasha igihugu cyane no kumenyekana kuko ni rukino rumaze kuzana igikombe cy'isingahe Bujumbura. Ubwo akajambo kamwe kuri federation akajambo kamwe ku barundi bashobora guterera ino equipe nationale kugira ngo tubone ishobora gutera imbere gusumbaho imaze kugira ino beach volley yo nga mu Burundi. No kuvuga akajambo kamwe nuko dusaba ko badushigikira. Okay. Turasaba ko badushigikira urumva yuko abakinyi tugomba yuko ejo twadufise ababicere gusa. Okay. Bajya bakina y'indoro bakagenda bagakina ivyo byonyene. Rero turagokeneye ko dufatwa mu mugongo kugira ngo aba baje gukina beach volley ntibone yuko bihenze bafashe intumbero idatuma batera imbere mu buryo canke mu kubaho. Turakeneye rero ko dushigikirwa habonetse nk'amashira hamwe ama entreprise canke amabanki afata mu mugongo ayo ma equipe aje gufata beach volley comme option cyoca bitera intege cyane abakinyi bose kugira bideside batumbere kumwe wese cyashoboye batumbere muri volleyball indoor canke volleyball beach volleyball. Hari yande ma championnat hari uretse yimugiye kujamwo mushaka kwitabira mu minsi iri imbere? Iyi championnat ahubwo izodufasha yuko tuca tuza gukina Pro Tour ayi Bujumbura nyene mu kumunani. Okay. Tugiye kwitegura rero dukine n'aba au niveau africain. Wow. Hanyuma yo niveau africain tugenjeje neza byo bari viza cyane kuko tuzoca tujya gukina championnat du monde ayi Bujumbura nyene.
urumva biradutegura cyane kugira duronka ama equipe abizi gusumba. Coach birumvikana kakazi gahari kandi mitegura ari miza cyane kuba mugiye guseruka muri no championnat mufise ma championnat menshi ubwo tubifurize amahigwe nuko mu gisa cyacu buhinga kugira ngo tuzotubone equipe isoka neza kano kanya mu byo mugiyemo ubu ndetse no muzo kuri Kigali Bujumbura. Ego mo twifuriza amahigwe kabisa. Murakoze turavyizeye. Wow, murakoze cyane kandi twashimire. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Turi kumwe kandi n'umumenyereza amenyereza imigwi ibiri y'abigeme nari kiritegura guserukira igihugu cumi nuko mabyumvise mu basore ndetse kandi rero turi ku musenyi wa Tanganyika ku mucanga mu kigo ca Eden Garden Resort none ko ari bitegura abigeme katumaramutse araza kutubwira byinshi uko imigwi ikiritegura uko abona urwego rw'abakinyi ico nemeza abarundi cyangwa ico yifuriza abarundi nkuko abona urwo rwego rw'abakinyi n'imigwi igera kuri ibiri abarundi bafite icizere ariko nawe nk'umuhinga ari ku kibuga aza kutubwira byinshi bwa mbere tumuha ikaze tunamuramutse anaramutse meme kwa muri murakurikirana Black TV turamuha ikaze turamutse. Murakoze kuma ikaze nitwa Nzema Champion nkaba ndi umu coach wa equipe nkuko bayivuze muri introduction yabigeme yego akaba ama equipe ni equipe zibiri zigizwe n'abakinyi bane babigeme. Murakoze. Okay, miteguro champion ubwa mbere na mbere ama equipe batayazi na iyambegizo na bandi akabigizo na bandi. Ya mbere igizwe na Karen Open hamwe na Kamwemwe Jeanette, ya kabiri igizwe na Bunubwimana Nadia hamwe na Emeline. Okay, imiteguro rero imeze gute ku ma equipe ya umenyereza nk'umuhinga ari kuri tere ubona urwego rw'abakinyi bawe rumeze gute? Okay, imyimenyerezo iri kigenda neza. Icabonye twogishimira federation yashoboye kudufasha kadufata mu mugongo kandi kibanda dufata mu mugongo kugira ngo dushobore kwitegurira ihiganwa tuzojamwe muri Maroc. Ego ama entraînement kagenda neza, imyimenyerezo kigenda neza, twaratanguye kuva mu ndwi heze. Ubu turi mu ndwi ya nyuma turiko turasozera ejo aho bukera tuzoheza. Kandi ama entraînement kagenda neza kuko hari utuntu tumwe tugenda turakosora. Murakoze. Abatagiye mugiye kwitabira ni higanwa yahi. Ni higanwa izodufasha kugira ngo dushobore tugize amahirwe tukaronka qualification twaca tuja mu higanwa ry'isi ryo izoba mu mwaka ukurikira 2026. Okay, equipe par l'équipe guhera kuri equipe ya Ngorore ubwo utanga ikizere kimeze gute nk'umuntu uri hafi yabo uri kurabona uburyo bakora umunsi ku munsi ubona ko ishobora guseka ubundi neza mu makungu? Ego cyane nta nkeka. Ego birashobora kugenda neza bashoboye gukora nk'uko turiko turakora mu entraînement bagakina nk'uko bariko barakora mu entraînement nta nkeka ko twoshobora kuronka qualification tukazobandanya no hanyuma. Mu ma equipe 48 aseruka muri Maroc ndetse avuye mu bihugu 22 hari amakuru muraronka uko imigwi izokineska team Ngorore na team Emeline bazokina bose ibintu bimeze gute? Oya nta ayo makuru ntayo ndaro. Ubwo rero abarundi biteke umwana no makipe ko arabiri tumenyereye abigeme basohoka mugabo kano kanya barasohose undike naza ko ni vyiza cyane abarundi biteke ukora no makipe ko arabiri. Bitege yuko bazokora ibishoboka byose kugira ngo haboneke qualification dushobora kwitabirira irindi higanwa ry'isi mu mwaka ukurikira. Hari ama match azocaba inyuma ane makomeza azoba inyuma yino mugiyemwo ntitwovuga yuko champion yo bari inyungu murose mu neguro z'ama championnat zo kubera ngahe Bujumbura muvuye muri Maroc cyane gose navyo nyene bizosahiriza kwa azocaba Pro Tour 3e edition. Nayo nyene ni higanwa navuga gute ritabaye. Okay. Haba haje ibihangange bikomeye byo ku isi au niveau mondial bavuye muri Europe, Asia, Amerique. Umva wow. Iryo higanwa rizodufasha no kugira ngo dushobore gukosora canke gutera intambwe
mu bijanye n'izindi tournoi zizokurikira. Team Jeanette, Team Kalen, Nadia Emeline ashobora kuba ari bwa mbere basohoka Nyanza y'igihugu, nshobora kuba intambamye kugira ngo experience bagira ubwo imbere amaklebe yo hanze akomeye. Ikintu novuga si ryambere baba basohotse, no mu mwaka uheze barasohotse, ari abasohotse, umuntu vyitwa ko yoba ari ryambere agiye muri volley beach apana sino yo kwisima yaramaze gusohoka yo bari Emeline wenyene, abandi bo barabimenyereye. Ego ubwo abarundi bitege iki, abarundi kazi bakunzi ba volleyball nakunzi ba sport ndun bitege iki kuri equipe igiyobowe na champion? Bitege yuko tuzokora ibishoboka byose, tuzokwitanga umva ku rwego nyene ruri hejuru kugira ngo dushobore gutahana intsinzi. Asibe kwa mbere tuzokanye equipe nko mukoci igihugu ego. Wow, twitege yuko duzana ibiharuro byiza, abarundi kaza baze kukwakira bavuga bati uyu ni umuntu kaza sokanye equipe nationale yabigireme bwa mbere, tushaka ko izonanya ruko nyene. Tubyitege ko izozari tubyifuze bien sûr uko bizoza bimeze neza cyane. Ego tubyitege. Ubwo tubashimire tunabifurize amahirwe n'imyiteguro bananyemera neza cyane, ariko programme y'uno munsi wa kabiri irabandanya gushika ryari, imyiteguro abana gushika ryari? Imyiteguro irabandanya gushika ejo aho bukera niho tuzohereza, niwo munsi wa nyuma kugira ngo iyindi minsi isigaye abakinyi bacaja kwitegura bitegurira urugendo. Baritegurira hamwe canke umwe saratayi wabo? Umwe wese atayi wabo. Wow, merci beaucoup. Tubashimiye cyane rero, tunabifuriza meko nko twayivuze tutikero mere ganye mugabo imbere urazi darapo muzaba mujyambaye ku mipi, ubwo twizere ko muzotahukana ikibanza cyiza mushe kuri represent igihugu mu makongo neza. Murakoze. Merci beaucoup. Ndabashimira kuba mwashoboye kwashika ngaha. Wow. Yego. Merci beaucoup.